Iyi nkuru ya Yobu tugiye kubashikiriza iravuga ubuzima bwiwe, twongere tubahe ivyigwa indwi biri mu nkuru ya Yobu. Yobu ni umuntu avugwa muri Bibiliya y'Igiheburayo, uwo Imana yagerageje kumuteza ivyago vyinshi vyamushikiye mu mwanya muto, igamije guhungabanya ukwizera kwiwe. Yobu yari umuntu mwiza cane, yubaha cane kandi akundwa cane n'Imana. Yari afise abana benshi, afise imirima, ubworozi, abakozi benshi, kandi yari umukire cane. Yavuzwe mu gitabo ca Yobu, inkuru yiwe iboneka no muri Korowani kw'izina ryiwe ry'icarabu Ayubu. Yobu afatwa nk'umuhanuzi mu madini atatu y'ingenzi y'Imana imwe, Ubukristu, Isilamu n'Ubuyahudi. Yobu yari afise inshuti zitatu, Elifazi, Bilidadi na Zofari. Imvugo zabo ntizemewe n'Imana. Ninde yanditse igitabo ca Yobu? Umwanditsi w'igitabo ca Yobu ntazwi. Igitabo ca Ezekiyeli naco kiravuga kuri Yobu, gitanga hamwe na Nowa na Daniyeli mu gice ca 14 umurongo wa 21. Birashoboka ko umuntu yanditse ico gitabo ko yari afise umuco, afise ubumenyi bugaragaza imico ya Ashuri, Babuloni, Abanyafenesiya na Misiri. Umugore yabwiye Yobu atuke Imana arabe ko yopfa biturutse ku bigeragezo Yobu yariko aracamwo. Siwe wa mbere, umugore wa mbere wa Yobu ntabwo avugwa mu gitabo ca Yobu, ariko yitwa Satidosi mu isezerano rya Yobu. Yavyaranye na Yobu abahungu 7 n'abakobwa 3 batavuzwe amazina, kandi bapfiriye mu nzu ya mukuru wabo. Muri Bibiliya nayahe mazina y'abakobwa ba Yobu? Keziya ni uwa kabiri mu bakobwa 3 ba Yobu, hagati ya mukuru wa Jemima n'umuhererezi Keren. Muri Bibiliya, muri Tora no mu isezerano rya kera. Imibabaro ya Yobu yamaze igihe kingana gute? Bamwe bemeza ko ibigeragezo bya Yobu byamaze imyaka myinshi, ariko nta kintu na kimwe mu gitabo ca Yobu kibigaragaza. Ariko ibigeragezo byo kubura abana, imitungo yiwe yose byabaye mu kanya gato. Iyo nkuru igira ati: noneho umunsi warageze, abahungu n'abakobwa ba Yobu barya kandi banywa divayi mu nzu ya musaza wabo w'imfura. Yobu yakiriye inkuru mbi. Nyuma y'inkuru mbi, kubura inka, indogobe, intama, ingamiya n'abakozi bavyitaho. Ikigaragara ni uko nyuma yaho Yobu yamenye iby'urupfu rw'abahungu biwe n'abakobwa biwe. Bariye kandi banywa divayi mu nzu ya musaza wabo w'imfura. Ibi byose bisa nkaho byabaye ku munsi umwe. Woca usoma Yobu igice ca mbere ku murongo wa 13 kugeza ku 19. Ivyakurikiye birashoboka ko byatwaye igihe kirekire. Satani mu kiyago yagiranye n'Imana yavuze ko Yobu atazokomeza kuba umwizegwa mu gihe yohura n'imibabaro yo guhindura umubiri wiwe no kumunyaga imitungo. Hanyuma amukubita ibivyimba bibi kuva mu kirenge ciwe kugeza ku ikamba ry'umutwe wiwe. Byatwaye igihe kugira ngo ubugwayi bufate umubiri wose wa Yobu, kandi amakuru y'aya makuba yose kugira ashike ku nshuti ziwe baza kumuhumuriza. Ushobora gusoma Yobu igice ca 2 ku murongo wa 3 kugeza ku 11. Elifazi yakomoka i Temani mu gihugu ca Edomu, naho Zofari yakomoka mu majaruguru y'uburengerazuba bwa Arabiya, uturere tutari kure ya Uzi, igihugu Yobu yabamwo, ahari mu majaruguru ya Arabiya. Naho Bilidadi we yari Ishuhite. Bavuga ko abanyagihugu baho baba ku ruzi rwa Efurate. Nimba aha ariho Bilidadi yaba, birashoboka ko byamutwaye amayinga canke amezi make kugira ngo amenye uko Yobu ameze. Birashoboka kandi ko bose uko ari 3 bari hafi ya Yobu igihe ibigeragezo vyiwe byatangura. Tutitaye kw'ivyo, bagezeyo bicaranye na Yobu imisi 7 n'amajoro 7, ata muntu avuga, bose baraceceka.
ushobora gusoma Yobu igice ca kabiri ku murongo wa 12 ukageza ku 13. Imibabaro ya Yobu rero ishobora kuba yarangiye nyuma y'amezi make canke bitarenze umwaka. Duhereye ku burambe tuzi ko ibigeragezo bisa nk'ibihe byose, tugomba kuzirikana ko bizorangira kimwe na Yobu. Nubwo amakuba yacu ashobora kuba maremare, ntitukibagirwe ko Imana idukomeza nk'uko aya majambo yahumetswe abigaragaza. Nubwo amakuba ari akanya kandi yoroshe, biduha icubahiro gifise uburemere burenze kandi budasanzwe kandi buhoraho. Soma igitabo ca kabiri c'Abikorino igice ca 4 ku murongo wa 17. Intumwa Petero yaranditse ati, nyuma yo kubabazwa igihe gito, Imana itaneshwa itagereranywa yaguhamagariye icubahiro cayo c'iteka ryose, yunze ubumwe na Kristo ubwayo. Izo gukomeza. Soma igitabo ca mbere ca Petero igice ca 5 ku murongo wa 10. Nibihe bigeragezo Yobu yahuye navyo? Imitungo yiwe yose yaribwe, iyindi irapfa, abakozi barapfuye, abana barapfa, Yobu nawe agwara ibisebe kuva ku mutwe kugeza ku birenge. Umugore wa Yobu amuha imfashanyo yo kumubwira ko yotuka Imana kugira apfe. Inkuru ya Yobu tuyikuramwo ivyigwa indwi. Icigwa ca mbere, Imana irabizi. Kimwe mu bintu birenze urugero mu gihe c'igeragezo gikomeye gishobora kuba ukumva ufise irungu. Twifuza ko twokwemeza ko Imana ibizi. Mu gitabo ca Yobu igice ca mbere tubwirwa inkuru y'ibintu vya Yobu vyari bigiye kumubako Yobu wewe atana kimwe abiziko. Ariko Imana yibanze kuri Yobu n'imyitwarire yo kumvira yakoresheje n'umutima wiwe wose. Mu by'ukuri Imana ubwayo yahaye Satani kwita kuri Yobu. Kristo yibukije abigishwa biwe muri Luka igice ca 12:6-7 ko Imana yita ku biguruka, yita cane ku bana bayo. Data azi ibintu byose bitwerekeye kugeza ku tuntu duto, ndetse umushatsi w'imitwe yacu arawuzi igitigiri. Iyo dukubiswe n'amageragezwa canke tugatotezwa kubera kumvira Imana, dushobora kwizera ko Imana ibizi. Ni ngombwa cane kuzirikana ibi, kugwanya ivyiyumviro byo kwigunga no kwigunga bikunze kudutera mu bihe nk'ibi. Turiyumvira duti nta muntu anyumva, nta unyitayeho, ariko Yesu Kristo arakumva. Dufise umutamvyi mukuru yagiragejwe muri byose uko turi. Kubw'ivyo arashoboye gukora no kudufasha mu byo dukeneye byose. Soma Abaheburayo igice ca 4 ku murongo wa 15 kugeza ku 16. Nubwo Yobu atarazi impamvu ayo makuba yose yamushikiye, yarazi ko Imana ibizi. Ntiyigeze agira ico akora nk'uko Satani yabihanuye avuma Imana, ahubwo yashubije umugore we ati, mbega twakira ibyiza biva ku Mana hama ntitwakire ibibi? Ushobora kubisoma muri Yobu igice ca 2 ku murongo wa 10. Icigwa kigira kabiri dukura mu nkuru ya Yobu. Icigwa ca kabiri, Imana ishiraho imbibe y'ikibazo. Inkuru twahawe mu gice ca mbere n'ica kabiri iratumenyesha ikiganiro cabaye hagati y'Imana na Satani. Mw'itanguriro ryo kuvuga igitabo ca Yobu dusanga ko igihe Imana yemerera Satani kubabaza Yobu, yashizeho imipaka kuri Satani atashobora kurenga. Kuva mw'itanguriro twiga ko hari imipaka mw'igeragezwa rya Yobu, kandi twiga kandi izo mbibe. Mu muzo wa mbere Imana yabujije Satani konona ubuzima bwa Yobu. Nyuma yemeye ko Yobu yokubitwa ku giti ciwe, ariko asaba ko Yobu yorokoka. Muri ivyo vyose dufise akarusho kurusha Yobu. Igihe yari mu kaga, nta kintu na kimwe yarazi ku biganiro vyabaye hagati y'Imana na Satani. Yobu ntabwo yari azi imipaka Imana yashizeho imbere yo kugeragezwa. Iyo natwe ubwacu dusanze turi mu bibazo bikomeye, tugomba guhora tuzirikana ko hashobora kuba
hari ibiganiro nk'ibyo biri inyuma y'imbere yo kugeragezwa kuri twebwe. Imana yashizeho imipaka y'ibigeragezo byacu, dukeneye kumenya gusa izo mbibe. Shetani ntashobora kwitega ko Imana idutera umugongo. Imana ireba ibibazo, ibyo twokwita examen canke ama evaluation yose duhura nayo, kandi yashizeho mbere imipaka Satani adashobora kurenga, yaba igihe canke ubukare bw'ibigeragezo bitagira iherezo. Imana niyo maherezo, ikomeza kuba umwigisha wacu. Cigwa kigira gatatu dukura muri no nkuru ya Yobu. Ibi birashoboka ko ari rimwe mu vyigwa bikomeye kwigwa. Yobu yashaka ko Imana imutsindanishiriza mbere y'incuti ziwe. Abantu baramushinyagurira. Ibyo tubikura mu gitabo ca Yobu igice ca 30 ku murongo wa mbere kageza ku 9. Biragoye kuvyakira. Igihe Elihu yatangura gusubiza Yobu yinginga Imana mu gice ca 32 kugeza ku ca 37, yerekanye ko Yobu yabonwa nabi mu gihe c'amakuba yiwe. Muri Yobu igice ca 33 ku murongo wa 12 kugeza ku 22, Elihu asobanura ko Imana yigisha kandi igahana mu buryo bwinshi. Imana ifise impamvu zayo ku buryo idufata, kandi rimwe na rimwe izo mpamvu ntidushobora kuzitahura. Yobu yarazi neza ko ari umwere mu karengane k'imibabaro yiwe, ku buryo igihe kirekire atashobora kubona ibirenze. Yagerageje kwigwana ko ku myanzuro y'ibinyoma inshuti ziwe zamwagiriza. Nanone Imana ifise impamvu zayo zo kwemerera ibitubako, nubwo akenshi tudashobora kuvyumva. Mu bigeragezo Yakobo adutera intege yo gusaba Imana ubwenge. Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 5, nidukora mu kwizera rwose azoduha ubwenge. Ibyo byose ibigeragezo buri gihe hariho gukura. Yesu Kristo ubwiwe yize ku bintu yababajwe. Abaheburayo igice ca 5 ku murongo wa 8, Imana idusaba gukura, ariko rero tugomba guhura n'ibigeragezo bitera gukura. Yohana igice ca 15 ku murongo wa 2. Icigwa kigira 4 dukura mu nkuru ya Yobu. Turashaka kumvikanisha isi n'ivyabaye, ariko mugerageza gushaka insobanuro kuri buri kintu. Rimwe na rimwe tubura ingingo dufata. Ibi nibyo inshuti za Yobu zakoze. Elifaz, Bildad na Zofari, inshuti zitatu za Yobu, bose bemeza ko inkomoko y'imibabaro ya Yobu yakwegewe mu gikorwa kibi Yobu yakoze. Yobu yarazi ko nta caha gikomeye cihishe mu buzima bwiwe bishobora kumutera ibigeragezo. Yireguye kubamwagiriza, ariko nawe aribwira ati, kubera iki? Biragoye kuri twe kwemera ko imibabaro yacu myinshi idashobora gusobanurwa neza. Ibintu bibi ntibibaho ku bantu babi gusa. Yobu yamenye ko inshuro nyinshi ababi babaho kugeza bashaje, ndetse bakanagaragara ko bateye imbere. Ibyo ubisoma mu gitabo ca Yobu igice ca 21 ku murongo w'7 ukageza ku 13. Hano hari ibintu byinshi tutazigera tubonera inyishu muri ubu buzima. Kwemera ko impamvu ishobora kuguma bitoroshe bituzanira ishure rya 5 ry'ingenzi rigize igitabo ca Yobu. Icigwa ca 5 dukura mu nkuru ya Yobu ni kugira ukwizera imbere yo guhangayika. Yobu ubuzima bwiwe bwose bwari bwarahindutse. Yatakaje ubutunzi n'abantu bose yakunda mu rukurikirane rw'ibiza bya giturumbuka. Yobu yarashavuye cyane kubera ko atashobora kumva insobanuro by'ibigeragezo byiwe, kandi yamara kubera ko yari afise ubwoba bwinshi no kwiheba. Yakoze imwe mu myuga yimbitse yo kwizera. Yanditse muri Bibiliya ati, ehe nubwo yanyishe sinzahwema kumwizigira. Ibyo ushobora kubisoma mu gitabo ca Yobu igice ca 13 ku murongo wa 15. Mu gitabo ca Yobu igice ca 19 twasomye amajambo y'akababaro yavuye mu kanwa kiwe. Menye rero ko Imana ariyo ikurikirana kandi ikampisha. Yampungishije ibyo nahunze byose, kandi sinshobora kurenga. Natereranywe n'abo nkunda, nibagiwe n'inshuti zanje uburakari
bwanje ni umutwaro ku mugore wanje. Ibyo tubikura ku murongo wa 6, 8, 14 ku 17. Nubwo bimeze bityo ariko no muri iki gihe c'akababaro n'urujijo, Yobu yatangaje ibyizigiro vyiwe, yizeye ku Mana avuga ati, ariko nzi ko umucunguzi wanje abaho kandi ko azozuka kw'isi, nanje ubwanje nzoreba Imana, nzomubona kandi azongirira neza, amaso yanje azomubona, ntabwo aray'uwundi. Ibyo tubikura ku murongo wa 26 n'umurongo wa 27. Yobu yasobanukiwe ukuri ku byerekeye izuka, nimba umuntu yapfuye ko ashobora kongera kubaho. Hanyuma ahumekewe n'Imana akomeza agira ati, nzogira ibyizigiro igihe cyose c'imibabaro yanje, kugeza igihe ubuzima bwanje buzoba bumeze. Ibyo twabisoma muri Yobu igice cya 14 ku murongo wa 14. Yobu yarazi ko Imana izohamagara kandi ko ubwiwe azitaba akazuka mu mva, kuko Imana yipfuza cyane ibikorwa by'amaboko yayo. Umurongo wa 15. Biroroshe cyane kwizera Imana mu gihe ibintu byose bigenda nabi. Iyo dusobanukiwe isi idukikije, biroroshe gose kwizera ko Imana ariyo ibishinzwe. Ariko bigenda bite iyo ibintu bigiye hejuru kandi ntibisobanuke na gato? Ariko hagati y'ibibazo nk'ibyo kandi umubabaro nk'uwo, kwizera Imana ni ngombwa. Satani ntiyigeze yumva intego ya Yobu, yizera ko yoba yakorera Imana gusa kubera ko yamugiriye neza. Satani yarazi neza ko Imana iramutse ikuyeho imigisha no kumurinda, Yobu yari kumuvuma no kumutuka, ariko siko byagenze. Yobu yakunda Imana kandi akayikorera n'ubwitange bwiwe. Yizera Imana nubwo yumva yaratereranywe. Iyi nyigisho mu byizere bidakekeranywa ni imwe mu bintu by'ingenzi by'imico dushobora kungukira mu kigeragezo. Inyigisho ya 6 dukura mu nkuru ya Yobu, hariho abatitaye ku gukorera Imana kandi basa naho batera imbere. Hariho n'abagerageza kubikora babikuye ku mutima, ariko bagahura n'ingorane nyinshi no gusubira inyuma. Tugomba kuzirikana ko ubu buzima ari ubw'igihe gito. Yobu yavuze ko hari abantu babi mu ngo zabo harimwo amahoro nta bwoba buvanze. Inkoni y'Imana ntabwo ije kubakubita. Ibimasa byabo birakomeye kandi byera imbuto. Inyana zazo zirasama kandi ntizikuramwo inda. Ibyo tubisanga mu gitabo ca Yobu igice ca 21 ku murongo w'9 kugeza ku 10. Yabonye kandi ko inkuru itagarukiyaho. Nubwo bisa nkaho kuri twe ubuzima atari bwiza, menya ko Imana ihora ari Imana itabera. Amaherezo kwizuka niho Imana izohemba abakiranutsi kandi igahana ababi. Yamara inshuro nyinshi ndetse no muri ubu buzima ibyabaye birashobora guhinduka mu mwanya utiteze. Umwanzuro w'igitabo ca Yobu kigaragaza ko mu myaka yiwe ya nyuma Yobu yahawe imigisha myinshi n'umwami kuruta uko yahawe mu myaka yiwe ya mbere. Ibyo tubisanga mu gitabo ca Yobu igice ca 42 ku murongo wa 12. Mu nzira ndende hariho imigisha yo kumvira. Igikuru muri byose ni ukwinjira mu bwami bw'Imana. Icigwa c'indwi dukura muri ino nkuru, tuvuye mu bigeragezo byacu. Iyo twize amashure, Imana itwigisha amashure menshi atanga impamyabumenyi ku banyeshure babo bakurikije ivyigwa bize. Ariko Imana ntabwo ikora gutyo. Ni umwigisha akomeye adutegurira uruhare mu bwami bwiwe kandi ashimangira ko twiga amashure yacu mu nzira nziza. Igihe Yobu yaza gukurikiza amashure Imana yashaka kumwinjizamwo, nibwo yatangiye kwigaragaza mu bigeragezo bikomeye. Imana igamije umurongo wa nyuma, irashaka ko tumera nkawe. Yobu yari umuntu w'icitegererezo. Ivyanditswe bivuga ko Yobu yari umukiranutsi mu maso yiwe kandi ko yatsindanishije aho kuba Imana. Amaherezo Yobu yagaragaye afise ubushobozi bwimbitse ku Mana ndetse nawe ubwiwe ndetse na kamere yiwe bwite. Nico catumye nciraho iteka kandi nkihana mu mukungugu no mwivu. Yobu abwira Imana. Ibyo tubisoma mu gitabo ca Yobu igice ca 42 ku murongo wa 6.
hariho inyigisho z'ingenzi abantu bose bagomba kwiga gushimisha Imana no gutangira kuva mu bigeragezo bigizwe no gushimira no kubabarira. Inshuti za Yobu zari abashigikiye inabi, bagize uruhare runini mu mibabaro yiwe. Ingingo y'ingenzi igihe Yobu yatangura kwigaragaza mu bihe bikomeye yagize ati, Uwiteka yasubije Yobu uko yari ameze igihe Yobu yasabira inshuti ziwe. Yobu yamenye Imana gose, ntabwo yamumenye vyoroshe. Yabaye umuntu yicisha bugufi kandi yuzuye impuhwe, abikesheje ibyo yari yaranyuzemwo. Kwiga izo nyigisho byari urufunguzo rwo kwigaragaza mu mwijima mwinshi w'ubuzima no ku muco nanone. Ibyo nivyo vyigwa twokura mu nkuru ya Yobu, kandi tuzigendeye tuzoshikama mu bibazo canke mu mageragezwa tuzogenda turacamwo muri iyi si. Turabashimiye cane, mwari kumwe na jewe Irankunda Desire.